mwebwe muri CNIDH kutubwira ati kanaka yarafunzwe nimutubwire ico yagirizwa kuko narimwe muri kuvuga ngo hariho abantu badafungurwa n'ibiki none hari uwavuze ati none abo batabafungura ni bande kandi decision iba yafashwe n'umukuru w'igihugu mwebwe ivyo hano twageza kubipoza ibibazo mwebwe ahubwo nimumaza mutubwira muti izi dosi zaze kuja mu ngiro parce que izi manzi zaraciwe mugabo zaze kuja mu ngiro parce que eme yuko mu bintu by'ubutungane ata kintu pratiquement na kimwe mwavuze ko mu bintu by'ubutungane kubera iki kandi nyene icyo adasiba kuyo mu ntara zose abantu bakarira bakagira gute none nabwo nta kintu na kimwe kirimo iyo mutubwira muti hariho abantu bajijwe ubutungane aba naba twarakoze ankete muri droit de l'homme aba n'abasinzikaza agateka ka zina muntu none nta kintu na kimwe kirimo kandi mutuzanye rapport annuel muravuga ati concrètement twereke icyo izo atelier zavyaye abantu muri atelier hariho benshi banajayo pour kugira ngo baronke perdier hariho abariko bazunguruka bakava muri atelier baja mu yindi bava muri atelier baja muri kugira ngo byonge perdier none namwe muti twakoze 17 ati wera perezanya kandi namwe muri raporo yanyu nimwatubwiye muti doses atelier ngibi byavuyemo taco mwatubwiye donc autrement dit iyi ama elema yose mwumvise hano muragerageza kubishura ariko inyishu muza kubaha nizo tuza no kubasaba kugira ngo muzogaruke mwentegre mwarishize muri iyi document iyi turaza kuyita ko ari mutiyo ya mbere